Gitega. Yego hari mu kwezi kwa mbere naretse akazi mu Kirundo, aho kazi karahera. Kamaze guhera murumva ufite umuryango biragoye, ufite umudamu akagira n'umwana, akazi yo gaheze nta n'umwe akora, wewe ubuzima usanga bugoye cyane. Hanyuma ngirirwa ibakwe, dadi n'abamuherekeje baravugira igikorane mu Kirundo, ariko ndibuka ijambo yavuze rimwe nagendeyeko, yaravuze ati nimba Yesu yaratwitangiye yaduhebeye umubiri wiwe yemeye kupfira ku bwacu kugira ngo yambare ibyaha byacu, yambare intege nke zacu kugira ngo aduhe nawe ubuzima bwiwe. Cyamba nk'ubuzima rero gutangura gusenga, ariko atari gusenga gusa, nongera ngira igikorwa cyo kurema. Ico gihe ndibuka naraje ngaransengera, ariko nsubiye Gitega shomereye, bene ndategeragoye kuba umushomeri. Abakubona hari abagutwenga, hari abakuvuga uku, hari abagira gute, ariko ivyo ntigeze n'icirege. Nasubiye ndamubwira ndamwandikira message ati dadi ndakeneye akazi, ndakwinginze usengere. Aca arambwira ati akira akazi mu izina rya Yesu, akazi bakaronsa. Ariko ico nagira nshimira Imana n'igitangaza, si akazi gusa yampaye, ahubwo akazi yampaye nuko yampaye akazi nanjye kazotuma mpakaza abantu.